ariko muri uyu mwanya turiko turavugana Emerisa ndindiriye kuri studio. Nije nakoze Kanyana, nije nakoze umwobo Rukundo, nije nakoze ubuzima ya Sabas, nije nakoze nyuma ya Zero yo muri Jiragi, nije nakoze episode yitwa Ukuri kiraja kuri Babuke. Filme yanje yakozwe imbere yuko ya Ruvera ikoga. Ko tuyibonye ubu. Aha mu Burundi nta camamare cha cinema tufise. Ngabore wonse wenyene. Niwe nemere. Nimva ngende mukanya. No mundoto zanje namambugishwa yone ubanza rukunshira mwisi y'umukangahe nako bakuponze bagacisha no mukanitsi najyawe naho nyene ushima Imana kuko beshi baravuga n'abafisi sabukuru mu makuru we utanze ivyo bishasha nibavuge n'agakuru bose turakora bose babona bose nka bose bagahora byose nashiya nibagira tuka mu gitondo tugasenga izina ryawe mu banyamahanga tukirivuganga tugikoreshwa nawe uzananiye abaganga mu izina ryawe imisozi kanyiganga ndagira ubwoba nkibaza ico bubaye utari hafi wamufasha kugwana nesha man kubipfuvye byo bisanze kuwivisa ingorane z'ubutunzi nico kiza kitubitse bahucisha ubwenge bahutinya usenge bahuvyasa usege mboreza uno musi nahende kwiti nakari umwana weekend afayurira ibiti genda kwita remote I feel good no wokoresha amafuti Jasho mmenye sinzi mpamvu kandi barikora sana kure ntibicaye bonde bakora muga byase ko tubamenye. ndashaka kumenya imigikisha tunyumva mu rukundo numva musigiye unaririmba n'indirimbo zo gutwara Chini ukadukora kapa Chini ukadukora Sibona Gaje reka tugaruke gato kuri iso kuri inshuti yanjye je numumenyesha makuru sivyo kandi je mbanze neza ko turi gukora sivyo ndazo ushobora kumbwira ati bituma bijya bintu byabaye ni kubera ko je nakugwa kugira abantu ngaho Bisa umuntu kesha kunze ko ari behind camera ariko bafata amasanamu amafilime atandukanye amafilime menshi akora filime muri Rukundo TV Burundi Rukundo Music TV ariko akora filime ya Sabas ni nyinshi sino zivuga ndazimare Aimablue vipi Feshima ndashima pe umeze neza cyane gose harukana kera man so bikorwa nyene urabibona nawe urabizi yego fise makuru kariwe mu cameraman ahembwa akafaranga gatubuse ngaha kubera Rukundo TV Burundi so nacu no bivuga ko kinini kubera abakameramani bandi sinzi ayo bahembwa yego gusa jako ndonka karankwi ya wari ubuzi usanga byoroshe kuharurira umuntu yinjiza ariko akazi kanyumenga karagoye nk'ubu ko twogira klasema y'abakameramani bo bafise akanoti so ushobora kuraba ivyo bakuye muri ako kazi kucubona kugira klasema kubera umukameramani no musi washobora kuronka idiri jo kabura ibintu nk'ivyo ariko jewe muri Rukundo TV mfise kontra ndaronka ku kwezi yego Aimablue bwa mbere yatangwa kina filme mu nyuma sa n'ubuheba gato aja behind camera wayi so razi ukina filme kwanza umuntu arima ujarima nuja dandaza nibaronka cyo kimwe no ndaronka meshi
uronka menshi n'ujya arima kuko ni wadandaza kwa ujya acagenda guhangayika urumva rero twebwe dukora kusanga turonse akantu kagaragara kurusha abakinyi usanga mutazwi nk'ubu n'abantu bake bari bakuzi iti kugira video ziboneke muri Rukundo TV canke Rukundo Music canke filme ya Sabasi canke n'izindi kintu yaba yabigize mu ruhara so kenshi ntukunze kumenyekana kenshi hakunze kumenyekana bajya dukorera nije nakoze Kanyana nije nakoze umwobo Rukundo nije nakoze ubuzima ya Sabasi nije nakoze nyuma ya Zero yo muri Jiragi nije nakoze episode yitwa Ukuri kiraca kuri Babuke so nakoranye n'abantu batandukanye guhemuka n'izindi blender n'izindi so biragorana ko tumenyekana kandi biragorana kuko benshi baraba amashusho nibuka no gusoma amazina basi babone ko ari umuntu izina ryo rikunda kugaruka kenshi so ariko ubu nahisemo guja nanje imbere ya kamera hari igikorwa nakoze narekuye kuri zira film de 57 cyitwa Umwanya ni filme nziza nahurijemwe abantu batandukanye muri no industry y'u Burundi duhereye ku acteur aba actrice abaririmbyi aba producteur aba journaliste aba promoteur abantu batandukanye ni kuvuga nafashe ba MT number 1 Emerisan Kingorongoro Fabilove Rarijo Big Zoe Huha n'abandi benshi babaririmbyi ndabashira muri filme cyamfata n'abakinyi ba filme nka Sami nka Jaja nka Arvera Jaja Kanyana rero abantu batazi Jaja kari Kanyana Jaja Kanyana ba Arvera n'abandi batandukanye nabo nyine ndabashira muri iyo filme fata ba promoteur barandi promoter ba Benshu ba Big kuri Black FM ndabashira mfata n'aba journaliste ba Jizigaero kuri Akora n'abandi ndashira muri filme imwe nashatse muzi ubuzima butandukanye kuko urabona muri no industry ya filme ya music ucume umenga abaririmbyi barukwabo umenga ba filme barukwabo umenga ba promoteur barukwabo umenga ba journaliste barukwabo nashatse gukora ikintu kimwe bahuriye nk'abakerisi b'ingozi bajya bakerisi bakinayibanga seri bose nabashize muri iyo filme ni kuvuga ni filme bagashuhe ni benshi ushaka kuraba ivyamamare biri muri iyo filme ushobora kujamo kandi ni filme ikoze neza kuko nakoranye na studio ikomeye nga mu Burundi ko ihinyanyura indirimbo yitwa JB Sound iyobowe n'umu producteur yitwa Gigabit so naho twakoze n'abantu batandukanye vraiment ni filme nziza sinorinda kuyidondagura ngo ndondagure nsubiramo abayirimo ari ahubwo wowe nkurikirano hawe kaze kugenda kuri YouTube kandika zila film de 57 cubona filme yitwa Umwanya cyo birabi mu byukuri ni gicatumye uvuga ati filme yanje ndayishiramo abo bastar bose siritu abaririmbyi nabo bandi bare bamaze kumenyekana muri game ya Move n'aba promoter wanashaka so mu bisanzwe jewe nkunda nkore filme zifise ubutandukanye urumva kuko nirirwa ndakora amafilme ndabona ko abarundi kenshi dukunda filme z'ubuzima ndabibona ariko jewe ndafise nifuza za filme za fiction za filme ziganira bitandukanye na bimwe abarundi tumenyereye niyo mpamvu nashatse filme ivuga 70% kavuga music nkuko mwabonye filme ndicuza yari filme ya action n'ibyo nyine yahereye yaraheze neza jemeroka igice kimwe so ukuvuga ari kurikirana niyo mpamvu ariho n'igice cya kabiri naco nyine kuri zira filme 57 ariho igice cya mbere cya kabiri ni Umwanya doza ari igice cya mbere cya kabiri ni filme ziba zitunganije neza kandi mu bisanzwe urabona nk'ino filme niyo filme ya mbere yantwaye umwanya munini ya mu mafilme ndiko ndakora muri kino gihe Kanoti ko yagutwaye yange n'umusada nyene baragufashije so nikarahagiriye vraiment kandi hano umusada nari mfise
kiretse support ya Gigabit muri kote ya music ya niyo yamaye support ikomeye yankuri indirimbo nyinshi muri mezo yiwe twakoreye indirimbo zishika kuri je natangaye mbonye filime mwaba Aruvera Sami Gashuhe Kersi nibirenze ivyo rero ntangura kubona n'abaririmbyi ndavuga rero iki kintu nticoroshe ya nivyari vyoroshe kubayegeranya ngo ndabakore n'uburyo ndabishira muri iyo projet kuri no munsi kaba irahabona Aimablue gukorana nabo bantu ucamva yuko ico kintu kigomba kurabwa tu byanka byashoboka urafite icyizere cyuko views zitegerezwa kuboneka ataguca hirya no hino kubera tuvuga di film irimo abantu basizina muri music na movie industry na no muri promotion mu bisanzwe uravye muri filme haro indirimbo twanditse ivuga ibintu nk'ivyo abantu bakora neza ariko ntihabwe support ya hari indirimbo ya Fabulove na Henry ni kuvuga Henry yari mu acteur principal w'iyo film ari ahantu Fabulove avuga ati bo baravuga n'uwagize isabukuru mu makuru ariko we wakora ivyiza ntibakupostinge no kupostinga ni bande ni mwebwe abapromoteur ni mwebwe abajournaliste uvuze twe nitwese nta numwe basi avuga wakoze neza bose bavuga mu birthday nka wewe wandondeye kubera ushatse ko igikorwa cakozwe kigenda ku mugaragaro no abacamanza n'abadukurikirana nuvuga n'abafans nibo bacu urubanza bavuga ati ikintu ni kibi ikintu ni cyiza but umuntu yagize nguvu murakwiye kumuha support kuko uravye ndashobora kugira partage aho bishoboka sivyo ariko ijwi ryanyu naryo rigera kure mu gihe batabiravye ikosa ni wanje ikosa ni kuba promoteur kandi ugaje usanga aba promoteur wabarondeye wabituye ariko ugasanga ariko je ntabwo bamfise bw'ino film ntabwo bamfise kuko nakoze ikintu cyiza ikintu kizokwipromotinga je naho no kwicara simpartage no kupartage ino film Aimablue shaka ko duce ko gato tubandanya gute mu Burundi ushaka gukora ikintu kizima kimeze neza gifise quality ariko kabisa ukabura support ukabura views cyangwa ukabura abagikunda wewe ubwawe ukabona umenga nta kintu wakoze bibaza ko intambamye zirihe tureke aba promoter wabavuze abandi intambamye yo biriko ni bandi kugira bace bagira ko bikebura cyangwa wowe ukebura cebo kwikubita gashi aba promoter wabavuze ntibarimo abandi ushobora gukora ikintu ntuvuge ntugirene nusabe support kibaza ko cyo kwishikana kure ariko ugasanga wibeje ubwa mbere na mbere kuri twebwe tubikora ubwa kabiri hagati ya twebwe aba acteur aba producteur turakwiye guhana support jewe link yanje Sama kaipostinga link yanje Aruvera kaipostinga Kersa kaipostinga Joakimo kaipostinga Ronda Stoni Nyama kaipostinga na Sima kaipostinga irashika kure kuko abo bose mbamvuze baba bafise fan base yabo abantu babakurikirana iyo habaye ubucuti hagati yacu mu bikorwa tugafashanya usanga n'igikorwa gigeze kure Nico cico usanga ko abantu ariko bavuga ati abarundi ntimukundana abarundi ntimushira hamwe ubwo ugasanga abarundi kintu naje kubona hari ukuntu bakunda ibindi bintu byo hanze cyane bakarenza bimwe by'iwacu oroke uri kuraraba mu bindi bihugu bakunda ivy'iwabo na bimwe byo hanze babikunda ariko bahejeje gukunda ivy'iwabo ako nibaza ko gashakaza ko baturorera hariya akajambo ro kuri babantu baturorera kuko duheruka mu Rwanda baratubwiye ati abarundi mwebwe biwanyu baradukurikirana gusumbana n'abanyarwanda biwacu umva ko menga bari kuminimiza ibikorwa byacu cyambere imbere yuko abarundi badukurikirana nuko ni cyakindi mvuga support Amede Aben Fani n'abandi navuze ubwa mbere
kubera iki tutopostingiranye cha wibaza ngenda ari kuye link sivyo y'umwanya abo bose barapostinze kandi turavugana turanaganira kuri WhatsApp sivyo bagatora iyo link yanje bakashira kuri community yabo bose ni kuvuga cyabaho movement kuri YouTube ico kintu cyaguma gisirikira umurundi wese yagize subscribe hari yagize kuri subscribe kuri Rukundo TV yagize kuri BUJA Today yagize he acabona ijya link acayiraba ni kuvuga abarundi bacu baronka ukuntu bibashikira byoroshe kuko nimba je mfise ababone igihumbi Rukundo TV kagira ababone 30 ni kuvuga tugera ku 45 babonye iyo nuze none je warije na postinze ndije nyene sami ntanshirireko Rukundo TV ntishirire kumva abo bantu 45 bazoronka iyo link kwanza dukundane kwanza hagati ya twige tubikora urumva tumaze gukundana hama abandi b'abarundi bizobashikira kandi bazobibona Uziko nacemereye umuntu avuga ku kantu ngo dukundane kuko mwese abantu bose tugeze kuri ako kantu bavuga ngo dukundane sinzi ko gukundana bamuvuze uko ariko sinzi kwankana guhara uko ariko gukundana ni gute none ngenda kubaza kuva mu gatondo Aravuze abantu bakora no filme abakora bari muri nosi ya filme bo babonye link yanje bakayirengagiza barahari usanga nawe wirengagiza izabandi izabo bajya ariko bakwirengagiza ushaka gusanga nawe wirengagiza izabo ariko hari usanga atanu maranyitura mbwira ati nkore no service ahubwo usanga je mu gitondo hariho nandikiye ankore iyo service gushika amasaha atarayikora bibaza ko agahaze kari hehere nk'umuntu ari muri game ndazi urabizi iyo bija hose so nosaba ni kimwe gusa sinuvuga agahaze ahubwo icyo nosaba ni uko tufashanye ntumfashe uvuga ati ngo ejo Aimablue azoba yateye imbere cyane cyangwa azoba yashitse ahanana oya fasha kuko je ninatera imbere ntuzi ko wenzo kwibuka nuko ntazokwibuka shobora gutera imbere urafise impano simora afise impano shobora gushika imbere nkaronka marche nambwa ati simora afise impano reka ndamuhamagara ko usanga ushitse muri ya marche uratwitse kuruta uko je natwitse hariye usanga ukubisindi ntambwe irutiyo nari mfise usanga ushitse aho wari ukwiye gushika dufashanye icyo kintu cyo nyine novuga kubarorera rero filme zacu kurumva yuko barenga kugira urukundo barorera ivyacu bakararora ivyo Tanzania mu Rwanda hehe canka babahindi bande ni beshi ariko ugasanga kuba kumva ko bakwiye kubanza kwanza ivya mbere na mbere ari kurorera ivyo ngaha bikabana nimva n'akantu navuze ati ntushaka gukunda se wanyu udakunda papa wawe bose koko turakora film ntabwo turi muri Hollywood turabarundi wewe rero umurundi nimba tutagushika ku nyota ja muri commentaire wandika ati muri no film haburi kiniki commentaire zanyu nizo zizotuma dushika ku ntambwe imwe mushaka nizo zizotuma dushika aho ivyo mufuza imitima nyico yifuza tubibahe mu gihe muraba kugira ico mukosoye naho tuzoshika ya nimba nkina nkakina nabi murakwiye kumbwira ati Aimablue muri sinema zawe haburi kiniki ukavyandika mu nanje ndi umuntu ko shaka iterambere nzoraba nikosora amanda kwica umutima wawe wifuza nico nosaba gusaba dukurikira abanyarwanda barambwiye ati Simon wewe kuba tutiraba filme zanyu cyaye kuba filme zanyu zitazwe ngaha ntimukora filme zifise quality ziryoshe zikwiye nico tubasumbya niyo mpamvu filme zanyu zidatera imbere ituremeranya nabo je ndibaza ko ico ntacemeranya nabo abanyarwanda ntibaturusha kwandika filme ntibaturusha gukora amafilme uravye n'abaproducteurs benshi bakora mu Rwanda nabavuye mu Burundi n'abarundi none sinimba ari twe tuza kubakorera amafilme umva bo baturusha ntibaturusha
abarundi turi number 1 kandi abarundi turafise impano ico ndacemeza abarundi turafise impano wayi rero baturusha views bazi business kuturusha bazi kwidandaza kuturusha ico nico baturusha cyonyene naco dukeneye nga mu Burundi tumenye kwidandaza unazi kuntu two kwidandaza atwegera tubwira ati ni mukoro uko nanje unyegereye ukambwira ati tukore gute kugira dukore filme abantu dusangiye yosi kuraba twahanye ivyimviro tugatera imbere natwe yego filme Kanyana ni filme irikirarabwa ku rugero rwiza kabisa rushimishije nibaza kiri muri series ngaha mu Burundi zoba zishobora gukubita nka 10,000 views ku munsi. Uribaza ko filme yawe Umwanya ndabibutsa yuko ushaka kuraba muri comment munsi ukabonayo link ya filme Umwanya. Uribaza ko filme Umwanya nayo nyine tubuza kubona yakubise 10,000 views muri 24 so bavuga mu Kirundi ngo iritararenga nturitera ingata sivyo gusa urabona ko jewe ndiko ndatangura sinokwigeranya na Rukundo TV igeze kure irafise movement ikomeye kurusha zira filme de 57 byose ni ubikora nagira nawe urafise systeme wakozemo kugira izongane n'ivyo ukora so nta systeme dukoresha muri kugira turonke zijya dika ku munsi ahubwo n'urukundo abarundi bakunda ijya filme sivyo n'urukundo abadukurikirana bakunda ijya filme so kuri ivyo rero nanje ndizera yuko bivanye n'ibikorwa ndabaga uko quality ni yindi nyene ndizera naho sinshobora gushikana dika ndabizi ariko views nza kuronka zose nza kuzakira yes filime Umwanya twaranya Ruvera muhimba arasura filime tw'Umwanya nawuzanye iyo title nyene nta mpari zizova ziba kuri iyo filime canke aranu story zoba zihuriye canke tumwahuriye kuri title filime yanje yakozwe imbere yuko ya Ruvera ikorwa tuyibonye ubu niyo mpamvu nababwiye ko yafashe umwanya muremure kuyikora nayikoze ikihe kinini ya kandi uravye abaktere bakinye mu Mwanya ya Ruvera bariko barakina no muri Umwanya yo gwanje na Ruvera ubwiwe yaraje gukina no muri Umwanya wanje ariko kubera yari ciyumviro cyabaye kuva ntaramenyana na Ruvera narese kuhindura izina rya filme narigumije konyene kuko ni project yari maze kumurema yes reka turindire filme Umwanya kuri Zila Films de 57 yes hakaba ama competition amwame canke ama festival canke gutanga ubushimwe butandukanye ariko timu yawe mu cameraman wa Rukundo TV itaba muri ivyo bintu wibaza kagaze karihe kari kuri mwebwe ce kari kuborganiza izo festival canke ayo ma award canke ubwo bushimwe so ubijanye n'ama award bwa mbere na mbere harabaho kupostira sivyo twebwe filme tuko turakora ntabwo tuko turibaza cyane kuja gupostira ama award ahubwo twibaza cyane kwanza guhivya abarundi bashaka hama bijanye n'ama award arama award tanda gupostira abo nyene baka nomina so kuba tutaboneka muri zo award sinzi byo baba baravye kugira abagire kuko umuntu ategura award bafise intumbero iyo award yiyo rero hanini uginduka baza abakoze izo award ukabaza kubera ikizijya team zidakorwa ko no misi heza ariho award yabaye amajambo aragaruka urumva aragaruka mu bantu kuko barabaza ngo kubera iki Mr Sami tutamubona so ni cyakindi nyene dukunda ibyacu kandi dushigikiranire tuzoshika kuri aho dushaka ariko ushatse kwikunda wewe nyene utegure aho dushiremo abantu bawe bonyene tuzokuma tubona biguma hahandi nyene bigaruka Aimablue byukuri turifuza iterambere rya movie reka twizere yuko byose bishoboka shanje mishoboka kuko nindi naco
iterambere rya movie ramaze kuboneka kuko jewe natanguye movie ba 2009 no gushikiye 2022 ni kuvuga ndibuka yuko movie wa dépense ibintu byinshi nagira ikigaruka ariko now dusigaye dudepansa ariko tukaronka akantu muri movie ni kuvuga tujya kubera movie tukambara kubera movie tukaryama kubera movie so kuri ivyo rero movie aho igeze yamaze kuba job yamaze kuba kazi yamaze kuba ikintu kwitabwaho niyo mpamvu saba abanyamitaye kuza gushira imitaye muri movie uzogira muhomba par exemple ngenda guha karorero ushize imitaye muri filme yanje ya Umwanya iyo mwanya jenzo iraba generation yacu irabe ba papa bacu bayirabe n'abasumba ba papa bacu bayirabe hanyuma abana bacu bazoyiraba abuzukuru bacu bayirabe n'ibindi bijana biza birabe ni publicity washizemo iguma igaruka uguma bayibona ntizigera itigihe sico kimwe no genda kwamamaza ku radio umuntu atazoba ari kuri radio saa 5 ngo arumviriza amatangazo nazigira yumva ariko umunsi ari filme washize muri filme yanje umuntu wese azogenda kuri YouTube akaraba azobona ya publicity abanyamitaye ni muduhe imitaye yanyu tuyikoreshe mwamamaze mu mafilme zacu kandi bizogenda neza par exemple wamamaje muri Kanyana ku munsi iragwe n'abantu barenga 10,000 cha wibaza iyo publicity irabwe n'abantu 10,000 kandi bazoguma bayiraba n'abandi ni kuvuga ntuzobuhombye kuri ivyo rero ni muzane imitaye yanyu kandi tuzotera imbere twese Aimablue bibaza kagaze kaba kare mu gihe tubona mwebwe mwatangwe maza 2009 2010 ariko tukabona umuntu haje umwaka umwe imyaka 2 abaciye je ndibaza amahigwa aratandukanye urumva kandi rero jewe nga mu Burundi sinzi ko ari umuntu yaja nchako nta numwe arageraza anchako aha mu Burundi nta cyamamare cya cinema tufise ngabore wonse wenyene niwe nemeze bakakumva akazi kawe babyumve cyamamare dufise ni ngabore wonse gusa nta wundi urumva kuko ngabore wonse abandi nabo bashize he ngabore wonse nabonye filme hakinye mujya mu tipe yakinye Prison Break iyi filme yitwa Gustave bashizemo indirimbo za ngabore wonse no Africa United ni filme international ngabore wonse hamwe gito ngabore wonse undi murundi arakora ibintu nk'ibyo filme mashi ya Kigali filme zishika muri Hollywood ninde amaze kuzikora atari ngabore wonse none umbwira ngo ateye intambwe wanciye ko ryari arivyo naje visa kujya muri Hollywood tekereze rero mukore utarantangayo ushike muri Hollywood niba shika muri Hollywood nzovuga turi cyamamare urumva mu gihe tukiri kuri teleboro twese twumvi ufise abafanzi bawe respect nanjye ndafise abari abantu banyemera nanjye mfise respect yanje sivyo dushobora kubunkanga turacari ku butaka bw'u Burundi ariko ni wafatisha East Africa ugafatisha Africa ugafatisha isi uzoburi cyamamare ngabore wonse ahuri ni ubaho so kuri ivyo rero ariho benshi ngabi yita ko ari abastari bagosanga bavuga nuko basumbye ubustari ngabore wonse ariko ntacyo bitwaye dukore dukora mu Burundi nta mustari wa film ahari ndabivuga nabaza kumva umengo urabifatiye mu gahanga babimenye yuko atamustari dufite turafite urugendo rurerure rwo gukora na mustari dufite ari abantu numvise biyita bami biyita baki nta mwami wa cinema mu Burundi ahari tumugize ngabore wose nonyene gatoya Goje usanga ngabare wose abayitekerereje ariko ugasanga babandi baguma bavuga batera induru ugende umwami gende umwami kazi bafise award hanze y'igihugu yaye zazi ndo mu Burundi barabira ku ma views canke zimwe zo mu Burundi nyene views ashobora kugira uja ubura views azondondere ndamwereka umuntu mugurira views
nazo wari umuriyoni azigushirire ko views ni kwereka ama award wakuyanze igihugu apana mu Burundi kuba mu Burundi shobora gutegura shobora kwivugana na Simo agategura award nkamubwira ati Simo uzongira winner jewe amafaranga uzoyagumana fresh ariko biboneye ko ari je natwaye award bibaho ariko rero uzonzanire award cyangwa imidari nyene waronse hanze y'igihugu nzokwemera kandi nzokuba kuko uzoba we waserukiye igihugu uzo wagiserukiye hanze y'igihugu uzo watweretse ico wazanye sivyo ariko ngaha mu Burundi tukigwanira ngaha twigwanira za views 10,000 abandi baronka saka ku munsi Konda filime yabamenya sanga ifise 222 mu minsi 3 ndavuga ati kabisa ariko ko dukora ya ibaze nkuye ariko twebwe turacyafata umuntu aronse dika mu Burundi akaba ari cyamamara aronse 15k ku munsi sango wa 200,000 mu minsi 3 ntagenda avuga aritekerereje urumva ntigira nabivuga ko ariko wewe waronka 20k ku munsi ukavuga ati ndumwami wahe turangiza akajambo bwira abakinyi ba filime ndundi akajambo bamwe baturorera leta irakwiye gushira uruhara muri iyi game yacu nimihora gutuma tumanaka makuru kuko niyo ducako kugira dushikireza filime zanyu nababwiza tunga muri rusange ya nimaza ko filime ni ikintu gitwara amafaranga ni industry nayo isaba amafaranga akantu wovuga kuri ibyo ku mugumu umwe muri iyo mvuze turangiza ikiganiro yituma tumanako amakuru sivyo dufisa mu Burundi nka limitere smart bewe connect nibaza nizo so ico no basaba kwanza bakure zijya buke za Facebook na WhatsApp bashireho buke umuntu aguze ama mega akinjira hariho hose nimba yinjira muri YouTube nimba yinjira nimba yinjira muri Twitter nimba yinjire hose ico nico cyambere kuko dukorera ku mihora yose ikindi nsaba leta nuko leta yo tugirira ama AdSense urumva ikavugana n'abo bantu bafise ama site urumva za YouTube zandi tukagira ama AdSense mu gihugu cyacu urumva ku buryo nimba ari kwinjiza kanode tukakinjiza none aho bajene bose barinzi batworohereza leta ikaturonderera ni ibintu byoroshe ni impapuro gusa badwa nitwobura ugenda kudepoza muri ku biro bya YouTube urumva bakadusinyira gusa tukagenda tukadepoza tudepoje tukaronka izo AdSense tuzironse tukaronka kanoti turonse kanoti usanga turonse tugize iterambere n'igihugu gigira iterambere urumva kuri ivyo nivyo nosaba haba nkafusaba abantu bakurikirana cinema ndondi byukuri mu supporting muze muraraba ibikorwa byacu munadukosora aho mubona haragahazi kugira dutere imbere kugira tubandane urumva kandi dukunda ivyacu hama ico noheraheza ku bakinyi ba film tuburunane je navyo noshobora gukora kandi nivyo noshobora gutangura urumva kuko birandenza ariko uba bishoboye twoburunani nk'abandi bose urumva twoburunani tukarabaho dushitse kandi tukaja tukitabirira ama award ama competition ama festival tukayitabirira tutavuze ati ngo turabizi itegerezwa kuba ya Aimablue itegerezwa kuba ya Simo ahubwo tugende tuvuga ati gengeye gupostira pointre ndaba amahigwe yanje aho yagera kuko iciza naho kija wakoze neza wakora filime nziza naho ukabona ko ari nziza n'abantu bazovuga ko ari nziza niba kurenganya abantu bazovuga ati barakurenganiye ibyo bizo bimaze kuri les sociétés dukorane ama société nayo atumatumana ko makuru batworohereza baduha amabuke winjira hano hose kuko mu bantu twe dukorera kuri rezo social cyane kuri YouTube ijya buke ya Facebook WhatsApp iraduca intege kuko jari umuntu anerefona akambwira ati none Kanyana muzoyishira kuri Facebook ryari no natwe twiteze kwinziriza kuri YouTube
ariko iyo ari buke yo kwinjira hose abayisanga tugirire Facebook turihe navyo ni bon nyene batugirira AdSense kuri Facebook nayo nyene twinziriza kanoti byo bavyiza kurusha Aimablue ndagushimire cyane ndabisa kubandanya muraba bigano bya BUJA TODAY TV ndakwibisa no kuja kuri Zila Films Distance 57 urabe filme Umwanya yagiye kuno munsi yagiye kuno munsi kugira turaye yuko yo kubita 2000 views nk'izindi pourquoi pas birashoboka bandumva ko bakubita 200,000 misi ngahe kandi byose biva kuri mwebwe mudukurikirana urashaka kuraba muri comment nyene aho hepfo y'ikiganiro ushaka kwinjira muri filme Umwanya bitakugoye Aimablue ndagushimire cyane nje ndabashimire kuri kano kanya mu maye mani baheza nizire ko nundi mwanya nundi munsi tuzogukenera nyene tuganira ivy'akazi ka muvu musi twaganire kubera igikorwa gishasha dushaka kuzogukenera tuganire ku bindi canke ukuntu ubona ibintu nizere ko time izoboneka tuganire